Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro bitandukanye bicana kuri Look Media na cyane mwebwe abakunzi b'inkino budukirana buri munsi mu biganiro bitandukanye tubashikiriza, haba mu biganiro vya Look Sport ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu, haba mu biganiro vya Mumenye ku munsi wa gatatu ndetse no mu biganiro vya Midweek ku munsi wa kane. Na uno munsi rero turi ku munsi wa kane, turi igenekerezo rya kane mu kwezi kw'icumi na kabiri cyangwa kwezi kwa Kigarama mu mwaka w'2025. Mwumva ko ukwezi turiko tugusozera mbere dusozera n'umwaka. Rero ndabaha ikaze mu kiganiro ca Midweek cy'uno munsi. Musanzwe kuba muba mwarabimenyereye ko ni Midweek tuba tuganira kuri sije imwe tukayica hirya no hino, tukarabivugwa kuri iyo sije turi kumwe n'abatumire batandukanye. Kuri uno munsi muri Midweek y'uno munsi twari tumaze iminsi dukorera muri football, twari twarahagaritse basketball gatoya dukora amasije muri football, ariko uno munsi twagarutse muri basketball, aho tuze kuganira ku makuru y'inkino avuga muri basketball, ku bakinyi b'abarundi bahamagarwa gukinira imigwi mu makungu. Mwavyumvise ko hari abakinyi uno munsi bagera kuri babiri bari mu gihugu ca Tanzania, hari uwundi aheruka kugenda mu gihugu c'u Rwanda ariko wewe aguzwe, ariko novuga uno munsi turi kumwe n'umutumire aje kudufasha guca hirya no hino, mbega hokorwa iki kugira ngo canke habuze iki kugira ngo abandi bakinyi b'abarundi baje mu makungu bahamagarwe bizegwe n'indi migwi yawo hano mu karere, cyane tube tubafatiye mu karere. Turi kumwe n'umutumire aje kudufasha guca hirya no hino ayo makuru. Ni umutumire nabaza ko si rya mbere akoranye natwe hano muri Look Media, mwamaze kumubona, ni Arsene Furanzima asanzwe rumenyereza w'umugwi wa Gymkhana. Reka tumuramutse tumusabe anabidondora. Mwaramutse neza, nko babivuze ni Arsene Furanzima, sanzwe ndumumenyereza wa basketball mu mugwi wa Gymkhana mu bahungu na Gladiators mu bakobwa ndetse na equipe nationale y'abigeme. Yani Arsene Furanzima aje kudufasha kuganira ayo makuru. Reka tumere amateka tubaduze tugaruke nido agiganiro cacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Reka twinjiye mu dendo ry'iganiro cacu. Mwumvise ubutumire turi kumwe ni Arsene Furanzima, yatubwiye ko amenyereza umugwi wa Gymkhana, amenyereza umugwi wa Gladiators, amenyereza umugwi serukiragihugu w'abigeme. Urabona ko ni basketball ni nkasanzwe cyane, twizere ko ibyaza kutubwira biza kudufasha n'abandi baza kwamenyera ibitari biki. Ariko mbere ko twinjira mu dendo ry'iganiro, mbere ko tuganira ku biganiro cacu, uno munsi nabandi watubwiye ko uramenyereza intamba mu rugamba z'abakenyezi, uramenyereza n'umugwi wa Gladiators. Mu ntango z'uyu mwaka mwe magiye mujana mu gihugu mu gihugu ca Misiri. Uno munsi mwaheruka mu gihugu ca Kenya muri kumwe n'umugwi wa Gladiators. Uno munsi kuri basketball y'abakobwa muri kumwe hariko ni iki kiriko kiriyongera kuri basketball y'abakobwa mbere ko twinjira mu dondo y'igani? Muri basketball y'abakobwa novuga ngo sinovuga yuko iterambere ari rinini cyane gose, kubera yuko turavye mu myaka yahera hari igihe basketball y'abigeme yo mu Burundi yigeze kuba iri ku rugezo rwiza ndetse inasumba aya ma equipe yo muri kano karere, ariko biragaragara yuko abandi bateye imbere cyane gose natwe ntitwashobora gukurikira ku rugezo twategerezwa gukurikiramo. Ivyo bigaragarira mu gitigiri c'ama equipe ari muri championnat, usanga kenshi ari championnat y'ama equipe 4-5, mu gihe izindi zisa ama equipe 10 n'ayandi zishobora guheza saison z'ikinyama match 20 hatarinjiramwo na playoff, ariko twebwe harimwe na playoff z'ama match menshi udashobora gushikana n'ama match, ushobora usanga ari ama match tarengeje ama match 12 13 muri saison yose. Rero ivyo byose ni ibintu biheza bikatwandika pa. Hariho abakinyi b'abarundi kazi bari mu makungu mu bihugu bibanyi nka Kenya,
Ubuganda n'u Rwanda, ariko kandi biragaragara yuko hacabaho ekare hamwe hamwe ugereranije n'ababa basanzwe bariko barevuriwa ngaha mu gihugu iwacu, kuko tugeze kuja mu mahiganwa mpuzamakungu uca ubibona yuko hariho gutangana neza cane, ariko nizera yuko n'abandi nabo tuzogenda tutera imbere tumenyereza, kuko ndavye ni nka competition twahoramwo ryo muri zone 5, ibi bihugu vya hano muri kano karere iwacu zone 5, umugwi wa Rezipo warashoboye kwitwara neza uraronka ikibanza kigira 4, nubwo twebwe Gladiators tutaronse amahirwe, ivyo vyose birafise icabiteye, kandi nibaza yuko hamwe hamwe natwe dukeneye kugira ngo ibintu vyacu, sport yacu nayo nyene ifata intumbero nziza, kubera ko usanga kenshi abantu bataronse umwanya wo kugirira entraînement hamwe bagiye muri ayo ma competition, canke wanashima niyo bagiye muri ayo ma competition bari gushobora guperforma neza iyaba bari bafise abakinyi bamwe bakoresheje muri saison, bakaba babona bari kuri urwo rugizo nyene rwo gushobora kugira ayo mahiganwa mpuzamakungu. Ico rero novuga ngo kiracahaze gato, ariko nizera yuko tuzogenda dutera imbere hama tukashobora kuzuza ico kinogo kikihari. Bari ikibuga gatoya, ariko uno munsi ni muri ino zone 5 baherukamo, uvuga ngo Gladiators yabaye iyindwi niba ntibeshye, yabaye iyindwi nibuka ko yatsinze Don Bosco mu kurondera match de classement, kuraba iyindwi niyo munani yaje kuba iyindwi, Rezipo yaje kuba mu kibanza ca 4. Eske byoshobora gutanga ishusho nziza ko basketball y'abakobwa iri kuyagera ku rugero, kuko no mustabana no muri championnat hano championnat yari mu Burundi, bana ko hariho ama sponsor make ariko araja muri basketball y'abakobwa, hariho ubushimwe butangwa on the match cyangwa ibindi, biratanga ikizere kuri kwiterambere rya basketball y'abakobwa. Jewe basketball y'abakobwa ndiko ndayiraba, sindayiraba mu bakuze bonyene, ahubwo ndayiraba mu mizi. Uno munsi dufise equipe novuga ngo ko equipe zo muri B, deuxième division z'abakiri bato, nka association y'Ubujumbura ntiyashoboye kugira bijya bisanzwe byo gutandukanya imyaka, ngo bavuge ngo abana bari munsi y'imyaka 16, abana bari munsi y'imyaka 18, kubera ko ama equipe yari make justement. Rero nkavuga nti ikintu nyamukuru ahubwo gikwiye kuduha icizere, ari naho twari dukwiye gushira inguvu, ni mu guforma abakiri bato kugira ngo bakure. Ubundi bwo naho twoshaka tukagira uravye championnat y'iwacu y'abahungu y'abakobwa isigaye ikinamwo abanyamahanga benshi, bituma abana b'abarundi batashobora kwiexprima cyane, kandi ivyo iyo hageze gusohoka muri competition internationale Rezipo yarabigize neza cyane, yarazanye abarundi kazi basanzwe bakina hanze, nibaza ko ari nabo bari bagize effectif hanini cyane gose, kuko abari bakiniye Rezipo muri saison nibaza ko bari babiri bonyene. Rero barashoboye kuzana abo barundi kazi bari hanze, mugabo twari twifuza yuko twoshobora kwitabira competition, umuntu agiye muri equipe iserukiye igihugu akaba ari umuntu yayikiniye, yaparticipiye, yagize icyo aterera kugira ngo iyo equipe ishika higeze, ari naco gituma nawe abonye abaye recompense. Rero novuga ngo ako karacahaze, ariko nkavuga nti hamwe twoja muri formation y'abakiri bato vyompa icizere gisumba ico mfise uno munsi. Kuvuga muri Gladiators, dufatiye kuri Gladiators neza, hari equipe y'abakiri bato mufise? Turafise equipe y'abakiri bato kandi na benshi, kuko muri association y'Ubujumbura twatanze equipe zibiri, aho hari habo tutashoboye kwarinya kugira ngo bakine. Mugabo sinzi ko ari kubera position peut-être dushobora kuba tugiriramwo ama entraînement, nico gituma dushobora kuba dusaba abana benshi, canke peut-être nico dupropose muri encadrement yabo, ariko no hamagarira n'iyindi migwi myinshi kugira ngo igire ikoze, igire iterereye, kuko tutariko by'ukuri jewe biwanje ico n'ikintu kinkora ku mutima cyane, tutariko turaforma abana bakiri bato bizotugora ejo canke ejo kugira ngo tushobore kugira ahantu twovuga ngo turashitse.
kandi mbere yuko twinjira nuvuga ngo urakoze kwanza bwa mbere kuri kuwo muco mudaye kuri basketball y'abigeme, ariko mbere yuko twinjira kuri ku cyatuzanye no munsi tukumenyera mu gwa Jimkana barabitubwiye ko umukozi wa Jimkana saison ishasha irashobora gutangura mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri naho bizi tugiye ko na tukubona mu gwa Jimkana. Yego gushika ubu n'ukuri ndacari mu mugwi wa Jimkana kandi saison tugiye gutangura nibaza yuko tugiye gutangura tuyitegurira kugira ngo dushobore kugira isura nziza, kwerekana isura nziza ku bakunzi ba basketball ariko na cyane cyane ku bakunzi ba Jimkana. Yamakoze reka rero twinjire mu idendo ry'iganiro uno munsi ni cyatuzanye ni kurabira hamwe mbega habuze iki kugira ngo canke hoko kugira ngo abakinyi b'abarundi tubabone bariko barahamagarwa n'iyindi migwi yo mu karere kugira ngo bafashe mu mahiganwa yabo canke mu mahiganwa mpuzamakungu. Naza tuje kubiganira ko nyuma yaho turabona ko hari abakinyi b'abarundi babiri bari mu gihugu ca Tanzania, Nijimbere Jogibert mu gwa Dar City ndetse na Homis Bujeje mu gwa Kisasa. Uno musi ni Steven Sunuzi nawe yariko kugurwa mu gwa Reg mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nibaza ko nika yindi kuri bano basore babiri Gibert ndetse na Homis nibo bakinyi babiri bonyene bashobora guhamagarwa ya Tanzania canke ahandi. Vyerekana iki kuri basketball? Ico vyerekana kuri basketball y'u Burundi ku ruhande rumwe nuko baratanguye kubona ko hari abakinyi bahari kandi bakina umupira mwiza bashobora kwerekana umupira mwiza. Nibaza ko nko kuri Jogibert no kubera yuko nibaza kimwe mu byatumye bashobora kumugira nuko tutokwirengagiza yuko mu mwaka uheze niwe yabaye MVP w'iryo higanwa rya NBL mu 2024. Rero nibaza yuko bavuze bati uyu mukinyi yakoze ivyo bintu dushaka kumwirengagiza, kuko uri kurumviriza n'amakomantere baguma bibutsa bati uyu muntu mwibuke ko yabaye MVP, mwibuke yuko muraba umupira akina n'umupira mwiza kandi usukuye. Hanyuma nko kuri Homis Bujeje nawe nibaza yuko camushize ahantu kuri nivo nziza yo gushobora kubonwa n'imigwi itandukanye no munsi. Ni higanwa riheruka kuba ndetse n'amahiganwa aheruka kuba ya EABCC aho yari yajanye n'umugwi wa Lezipo kandi akanawuserukira neza. Rero nibaza yuko yahavuye abana MVP bimushira ahantu ho kuvuga ngo yo kwipfuzwa n'iyindi migwi itandukanye, kandi bikaba byarazanye umusaruro kubera urabona ko baramutumye ko muri Kisasa Heroes. Rero nibaza yuko nivyo ahanini biriko biratuma bariko baraboneka bakaja ahashobora kwipfuzwa, bakashobora kwipfuzwa n'iyindi migwi. Ni Jogibert nibaza ko turetse no muri Dar City haya turashobora gufata ko ni 2024 aba MVP wabo mu playoffs, ariko ni Jogibert heruka mu gihugu ca Cameroon ariko yasimukira New Generation muri RDC muri Elite 16. Ni Jogibert turamenyereye kenshi akunda gusohoka, we nibaza ko tumaze kuba tumenyera kare twara tubona Randi nanye azaragenda muga uno musi niko rasubira. Ese ko tuguma tubona abakinyi n'umwe ni babiri, eske barakwiye? Kubwiwanje ntibakwiye, kuko twari dukwiye kubona abatari bake baserukira gusumba igihugu bagasohoka bakabonwa n'abantu benshi. Ariko nibaza ko natwebwe ubwacu ni ikintu tutarashira ku mutima ngo tubone yuko ni gucreera ama opportunité ugwaruka rwacu. Nibaza yuko ejo canke hirya y'ejo bizogenda biragwira ndavyizeye, kuko tuzotira ama leçon canke tugakura ivyigwa mu biriko biraba muri uyu mwanya. Ariko kubwiwanje ntibarakwira by'ukuri, bari bakwiye kuba benshi gusumba. Yabona ko ni tuko tuvuga Jogibert no musinyi wari ko aragenda, yaza ko Jogibert nawe nyine si umwana nk'aba Clark n'abandi mukinya imyaka myinshi. Naza ko imyaka ukina aracyayifise ariko si myinshi cyo kimwe n'abandi. Naza ko imyaka itiragira Homis nivyo aracyari muto, ni imyaka yo kugira, ariko hamwe Gibert yoza kubahagarika tukabona na Randri araje kubona nyine hagarika. Nibo bakinyi bonyine b'abarundi babiri bamaze guhamagarwa mu migwi yo hanze mu nkino za bar no tuba canke Elite 16. Eski
hari icyizere ko tuzoshobora kuronka abandi bashobora kuza gufata relève y'ababiri. Je kubwiwanje icizere kirahari uravye umukino abakinyi b'abarundi berekana n'ingene bashitse hanze burya uyo wumvirije na reputation basketball ndundi ifise aha mu karere urumva yuko ni reputation nziza kuko barabona by'ukuri equipe zimeze neza barabona equipe zihagaze neza rero by'ukuri nibaza ko icizere kiracahari ariko hariho akigoro gakeneye gukogwa kugira ngo ivyo bintu bishobore gushikwako hariho akigoro gakeneye gukogwa kugira ngo ico twifuza tugishikeko rero ko mu gihe katazoba kakozwe neza ntituzoshobora kushikako ariko hamwe twokora bamwe bose bagakora ubwigoro bukenewe by'ukuri nizera yuko n'abandi boza bakanadenza kumburaho ba Gibert n'abandi bashikanye nico nyene nashaka kuza kuganira ko cyane utwo twigoro twokubona abandi utwigoro hamwe hose bamwe novuga ngo mu Faransa novuga ngo ce sont des efforts conjugués za bamwe n'abandi bashobora kuza kugira ico baterereye ntanze akarorero burya federation ubuye basketball nayo yatanguye kuzirasohora ama classement urutonde rw'imigwi bafatiye ku higanwa mpuzamakungu mu gihugu bitabire rero novuga yuko nimba Burundi bukeneye kuduga bugashika ku rugezo rwiza nuko icambere na mbere goza Uburundi bwoshobora kuronka mu gihugu ukomeye kugira ngo rero turonke mu gihugu ukomeye ivyo byose biraca hahandi ku ntango federation itegerezwa kugira kwemera yuko abakinyi basohotse burya baba bagiye kungura ubumenyi yabarugiye yabaye recruté canke akagenda ari umukinyi far bemera cyane gose canke undi agiye gufasha uko biri kose Abanyarundi nibo bayamaze bati akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze rero nibaza yuko nta buri kintu akurayo nta buri kintu avanayo kimugira uno munsi nimba turiko turavuga abarandri na Gibert asohoka igihugu yari umukinyi mutoyi kandi akibayabaye atabantu benshi bomwifuza ariko uno munsi ahageze urabona imigwi iramutumako yifuza kuja muri Elite 16 iramutumako yifuza gutwara championa uravye recruitment d'Ar City uno munsi ahantu iri nukuvuga ngo barashizemo uburyo by'ukuri urabona ko bashizemo uburyo bagashiramwo amafaranga menshi ucuvuga ati abantu barabikeneye rero kuvuga bati iyi role y'umumenere nta n'ubundi dukeneye twamaze kubona ko dufite Gibert nukuvuga ngo aho hantu arahafise baramufitiye icizere rero novuga ngo ivyo byose bifise aho biva Landry kumbure yavuye ngahaza yarabaye MVP wa zone 5 kumbure yaraza afise statut kanaka abantu bamuzi ko ariko novuga ngo byose bihera à la base mvuge yuko ni gikorwa c'aba coach n'imigwi kugira ngo baforme abantu guhera à la base bafise byibanze byankenegwa kugira ngo bashobore kuba abakinyi bakomeye muri kazoza ariko kandi ngarutse ku ruhara rwa federation mu korosha ivyo bintu byose no gufasha ivyo bintu byose hanyuma ikindi kintu nyamukuru naco nyene dukeneye gutera ko imbere ni visibility kuduza visibility mu makungu kugira ngo abantu bari hanze bashobore kumenya ibintu biko birabera mu Burundi sinzi kibazo dufise mugabo twe umenga turatinyirira cyane gose gushira habona ibintu biba biriko birakorwa ahandi hantu iyo habaye ikintu iyo hakaba ama evenement urabona ibintu byinshi ukabona ama image asirikira turamenya ati equipe kanaka yaguze umukinyi kanaka equipe ibintu byifashe gutya mugabo twe ngaha uravye n'ama equipe ari présent ku réseaux sociaux ni make cyane uravye ama contenu ba publiya ni kintu gitoyi rero nka federation gushira ligue nationale VBL bakayishira ku mbuga ngurukana mumenyi bagashobora kuyerekana ahantu hose nibaza ko byo kugurura abantu bakabona terega mu Burundi hari abandi bakinyi
bakina nka Giberi, hariho abandi bakinyi bakina nkane. Ntitwoba duhomvye n'uwoza gafata umukinyi wacu, ntitwoba duhomvye kuko bitugarukako ni gihe dukeneye gukompoza equipe nationale, dusanga hari abakinyi benshi bafise experience, usanga hari abakinyi benshi bafise experience. Mfatiye nko ku bihugu bibanyi vya nka Congo, uza gusanga abantu bari muri equipe nationale, uza gusanga abantu bari muri equipe nationale harimwo abantu bakina ku butaka bwa Congo bake cyane, abandi bose ari abantu baba expatrié bakina hanze. Ntawoza kuvuga ngo ivyo ngo championnat muri Congo ndikomeye cyane, oya, ahubwo baranezererwa kubona abantu babo bariko barasohoka kuko bagenda kuzana ubumenyi. Je novuga ngo ako nakigoro ka federation. Hanyuma ikindi naco nuko aha mu Burundi ntikiratera imbere cyane gose, mugabo nibaza ko na Romis na Gibere n'aba bandi bariko baragenda, burya hari habo bagiye ntitwanabimenya kubera uwo muco wacu nyene wo kuguma duhoze. Mugabo hari abakinyi benshi twabonye batumwa ko n'ama equipe yo muri Congo baragenda barakina ku byi Congo, bahadera wa n'abandi baragiye barakina ku byi Congo. Hari abandi bakinyi bama bahamagarwa hirya no hino, mugabo bikaba mu kanywa babo. Rero uwundi muco nawo dukwiriye ku developer no muco wo kugira abaja, kuko muri FIBA hariho baremera ba agent, kandi umukinyi umwe wese iyo bariko barabaza transfer yiwe international, nko baramenya bati barabaza bati mbega uyu Jogibert tubonye avuye mu mugwi wa KPA, ko KPA yari yamusavye kumbure transfer yiwe gateba kugira ubu akaba agiye mu mugwi wa Dar City, mbega by'ukuri arafise umwaja. Ukasha usanga kenshi na transaction aba hagati y'imigwi n'abakinyi. Ibi navyo ni ibintu biheza bikatwandika pagatoyi, kuko umukinyi biragoye yuko yiyocupa de l'aspect financier yo gukina kwiwe, gwace yiyocupa na aspect technique, guteza imbere ubuhinga n'ubumenyi bwiwe, hama arondere no guteza imbere n'umufuko wiwe. Byari bikwiye kuba abandi bantu akemera kabireka, hanyuma wundi akamugirira publicity. Ikintu cy'abaje nibaza ko ni ikintu kitaragira cyane, kitarakuna cyane. Nibuka ko nigeze kuvugana na Romis naza ko afite umwaje, kandi mugabo abakinyi si benshi bafise abaje hano mu Burundi. Naza ko ico kintu bivuze n'icumi abaje, hari abantu badashobora kubona importance y'umwaje, canke bavuga ati umwaje mbega agira iki, so kudiskita na club nshaka gusa hari ikindi je novyigirira. Iyo ni handicap ikomeye, naza ko kiri mu bintu bituma abakinya barundi tutabona ko barasohoka hanze, kuko tubona kenshi aba ba étranger turokwita ino, hari abakinyi baza bavuga ati ujya baramufise mugabo nta kintu asumbije bagiye hasanze, nimba ari muri Rezipo, nimba ari muri Tigers, nimba ari mu nani, nimba ari muri Dinamo, uvuga ati ujya yaje mugabo ubona ko nakazi kumwaje ashoboye kumuzana. Ikindi kintu nico bavuze cya mediatisation, eske ni ku ruhande rwa federation gusa canke n'imigwi ifise mu ruhande? Ngaruke gatoyi ku kintu c'abaja ubundi umwaja n'umuntu we wakureka ukikonsantra ku rukino rwawe, ukagira ikihama nawe agakora igikorwa cyo kukumenyekanisha. Je mpora ndabiraba, turamaze gushika tukaronka abakinyi benshi, muga hariho abakinyi uronka kenshi n'abaje akakubara ati uyu mukinyi naho uri kuramurondera, akagerageza akamuvuga neza, akamuronderera isoko. Je ndamaze kuronka ama message menshi canke ama appel menshi y'abaje bambarira bati turakeneye kuguha umukinyi, turakeneye. No kuvuga ngo wewe aba ariko yicaye ahantu ariko ari arakora ateza imbere ubuhinga bwiwe n'ubumenyi bwiwe, yikonsantra ku byo gukina, hanyuma umwaja wiwe nawe ariko akora igikorwa cyo kumuronderera isoko hirya no hino, kugira ngo ubwo ivyo yari gukora wewe abimuremurure, hama we yikonsantre abona umwaja wamubariye ati burya nasinye gutya na gutya, kuko baba bafise ingene bavugana n'ingene bagira iki. Nibaza yuko nawe uwo mwaja nawe agira inguvu kubera bashaka kubiteza imbere. Rero nibaza ko hariho abakinyi bamwe bashobora kuba bafise abaja nga mugani bake, nibaza bafise abaja ariko muri FIBA. Muri FIBA bafise abaja ariko muri FIBA usanga ari bake cyane, ariko ni umuco wo guteza imbere kugira ngo ejo canke hirya ejo hageze ko banegosia n'imigwi ikomeye yo hanze bashobore kuronka ububavugira, hama mumenye n'amastandard biriko n'uburyo ibintu bitegerezwa gukorwa, kuko niwe yaheza akavugira no mukinyi yahuye n'ikibazo, bijya bibazo ubona bahura navyo byo kutarihwa no kugira iki, ibyo abantu nze baraheza bakagira. Hama ku kibazo naco mumbajije kivuga ngo mbega ica mediatisation
no kuduza visibility mbega n'igikorwa ca federation yonyene. Federation irakwiriye gufata iya mbere ngerageje kuraba nk'ubu uye amaligue akomakomeye ngaha mw'isi canke ngaha ku mugabane wa Afrika dufise hariho BAL competition ya BAL, turafise ama qualifiers ya Afrobasket n'ibindi yose apfa gutangura ugiye kuri site ukavisita usanga ko amafoto y'abakinyi uramenya apima metero zingahe akina posti yahe afise ibiro bingahe. Ibintu nk'ivyo ni ibintu natwe dukeneye guteza imbere rero mvuze federation so kuyitana igikorwa ariko ni igikorwa co kugira ngo na ligue yacu ije ku standard y'izindi zisanzwe ziteye imbere. Habaho ama media day abantu bakaza bagafata amafoto yose ku buryo ejo canke hirya ejo utazovuga ngo effectif yaba bakinyi ngo uyu mukinyi ngo ntiyari kuri liste. Twarabonye muri uyu mwaka uheze harabaye imburano muri playoffs byaradushikiye umukinyi yarakinye atari kuri liste. Ico kibazo ni kibazo kitari gikwiriye kuhaba kuko byari bikwiye kuba ari ibintu biri informatize umuntu wese akavuga ati byukuri uyu muntu wese ari kuri liste bikaboneka tutarajana kure cyane gose. Ariko kandi nkuko twagumye tubisubiramo kandi tubivuga n'imigwi nayo irafise uruhara rwayo ishobora kugira. Benshi muri iyi migwi n'abantu bingunganya bashobora kuba batarabona l'importance yo kuba visible kuko ejo canke hirya ejo ushobora kugera ahantu nawe usohoka. Kenshi ikintu maze kubona abakinyi bahora babaza no kumenya ati mbega mwebwe ko tutarababona mwe muri equipe ya hemwe muturondeye utafise présence kuma media kuma réseaux sociaux n'ibindi ni ibintu biheza bikagorana ingene ushobora no gukonvenka ukatira abakinyi bakomakomeye. Mugihe wamaze gushira imbere izina ryawe biroroshe yuko wakira abakinyi kuri ababwira ati ngibi bikorwa naka ngaya ama video ndayafise barakinyi wacu. Mugahari gihe tuba dufise gusa akarimi ko kuvuga ati twebwe twaragize ibinini ariko atani foto ihari atana video ihari y'ivyo bintu atana post basi ntoyi isanzwe yoba yarahaciye yerekana ko ivyo bintu byahabaye. Rero novuga ngo muri make ndabivuge muri make nibaza yuko ni ikintu tugikeneye guteza imbere, ni ikintu tugikeneye guperfectiona yaba imigwi yaba federation bose bagashira hamwe inguvu. Ubundi nk'ivyo nako ndavuga by'ama media day niki ni ibintu byorganizwa na ligue kugira ngo abantu baze donc ligue ni bifata mu ntoki ikamenya iti amabara abantu bafise naya amamayo nuko ariko twe biranashika ubone yuko tutiyinspira cyane gose nico kintu ntitwiyinspira cyane gose no kuba handi no kugira ngo tunabone n'ibindi biko biragira nk'uye ahantu basketball igeze mu makungu nta muntu agishoboye gukina ubu nta muntu azokwitabira competition international atanditse izina inyuma ntizizosubira guca kuri platform ya FIBA. Ni ibintu biriko biraza mu minsi iri imbere. Rero ivyo byose ni ibintu dukeneye kuza tugashira habona tugaperfectiona tukiga ingene twobiteza imbere mu buryo buhari mu bwo dufise kugira ngo abantu babe plus visible. Akantu nimba hari akantu spectaculaire kabaye ku kibuga ntigaherere ku kibuga ntigaherere mu mitwe y'abakabonye gusa ariko bagashobora no kugasangiza n'abandi. Rero novuga ngo ivyo ni ibintu vyose birakeneraniye yaba federation yaba imigwi kugira ngo twese dushire hamwe ingufu hama abakinyi n'abandi bose n'imirwi yacu nayo nyine ishobore gutera imbere ishobore kuja haboneka. Twavuze kuri federation twavuze no ku maclub ariko kandi eske nta kuntu nibaza ko ibura bon tuvuga muri NBA biriyo canke ku bakinyi bakomeye hano ku mugabane wa Afrika abakinyi nabo nyene ubwabo bakimediatiza apara equipe kimediatiza abakinyi bayo canke championnat imediatiza amaclub yayo abakinyi ku gatwe kiyi kuko mbona bivuga fatiye kuri Chuma Toto akiri muri Dinamo. Chuma Toto yafise umuvideographe n'umufotografe no ashak match ama video yiwe akamara amafoto yiwe. Eske ni ivyo bintu biri très important ko umukinyi nawe nyene gatwe kiwe afata iyo kitire yo kumenya kwimediatiza. Jewe sindi umufana cyane gose
ubwo buryo bwo gukora kuko iyo umukinyi afashe iya mbere kugira ngo igihe cose azi afise conscience yuko hariho kamera agira tendance yo gukina ibirenze ivyo yategerezwa gukina kandi bigaheza rimwe rimwe bikica je yiwe nimba yarusaba gutanga ipasi ntaba akitanze agaca arondera gutsinda nimba yari ushaka kugira akagerageza uburyo bwose abiranda spectaculaire kugira ngo bigire mugabo birizwi yuko biri ku bantu bose biroroshe yuko tubona urukino rwiza hanyuma mu rukino rwiza tugahitamo ama-action meza simvuze yuko ari bibi cane gose nuko ni jewe mvuga nti jewe bwiwanje sindi umufana wavyo cane gose kubera ko birashobora gufavoriza faso yo gukina itari nziza mugabo kandi n'uwashoboye kuronka umuntu abimufashamo kubisanzwe ico nico twavuga c'ubuaja ubundi agence iyo ufise agence gukurikirana irakugirira iyo marketing iragufasha muri ivyo bintu byose ikakuranda visible mu maso y'abandi bantu bose bariko bashobora kuba interesse no kubona ama performance yawe ya twavuze nibaza ko iyindi done hanyuma twohereza ko ni twavuze kujyana n'amakomediatiza ligi canke abaje ku abaja kandi kuri fe tugaruke nibaza ko tugarutse kuri federation n'amaklub y'akanya ikintu kijanye no kuko twavuze ko no musigibet na randimwe bamara kwegera imbere Homies n'ibyashaka kuza eske inyuma ba Homies ikintu kijanye n'amakademi kuri federation no kuri ku maklub gushika ubuye haracariho ugusekana ko gutahura niko novyita ukuda canke gutandukana kw'ivyiyumviro muri mu gutahura mbega saison igenze neza imeze gute mbega ikintu kiriko gikorwa neza kimeze gute rero iyo tubonye twazanya abakinyi nka ba Boissy tukabona bariko barakina ekipe zacu rimwe rimwe zigatsinda biraturyohera cane gose iyo bimaze kuturyohera rero muga tukibagira yuko abo bantu nta sabi wacu kandi uwo muntu nta ni gake azoba na reconnaissance no kuvuga ati jewe burya bajya abantu barangiza ariko umuntu ashobora kuba reconnaissance umwana wahereye hasi ukamuforma akavuga ati burya iyo batampa iyo opportunity sinari kubangeza ahantu canke sinari kubangeza ahantu kanaka rero ikintu c'ama academy n'ama equipe y'abakiri bato ni ikintu tugikeneye gutahura neza cane gose kuko ndabona kitarinjira hari haciye imyaka atanama competition aba ariko Imana ishimwe muri iyi minsi yatanguye president wa federation mushasha yari yadisponibilije amahera kuri association imwe yose kugira ngo association ishobore kugira twahora tuvuga tuti yuko hari ibihe vyiza twaciyemwo tubona abana bakina kandi n'ivy'ukuri kuko muri deuxième division zarigeze kuba ama equipe hani Bujumbura ashika kuri 10 nangahe mugabo no munsi nariyamije mu minsi heze ndiko ndaharura ama equipe ari muri division B nsanga aba U23 n'aba U18 bonyene hari ama equipe arenga 30 ngaha ahi Bujumbura ntashizemo ruguru ca ndabona yuko aba U14 n'aba U16 nabo buca batangura ama competition yabo batangure championnat yabo no kuvuga ngo finalement dufise igitigiri kinini c'abantu bariko barakina Imana yo dufasha ababitunganya bakamba bariko barabitunganya burya umwana yahereye muri U14 akaduga akagenda akina ama match de haut niveau U16 burya azgera gushikira U18 ari umuntu ameze neza ari umukinyi afise prise de décision nziza afise ubuhinga bwiza nimba bagiye baramukurikirana by'ukuri nta nkeka yuko basketball yoba iriko iratera imbere rero kubganje by'ukuri noshima intambwe biriko birazako nkavuga nti nta nabatera intege abavyorganiza ntibacika intege kubera ko turazi yuko ni championnat zitiriza amahera ahubwo ziyasaba cane gose mugabo niho hari iterambere rya basketball tuba turiko turavuga kukubona abana bakiri bato bariko baragira uno munsi umuntu agiye kuraba championnat ya Brazil muri football si championnat iteye igomwe cane gose kubera ko n'ababreziliens basubiyeyo baba bananiwe n'ubuzima bw'iburaya bwo kuja gukina ahantu hari amahera ahantu hari expose mugabo nta equipe muri top muri haut niveau donc
top européen ushobora gusanga itagira umu Brésilien quelque part bisigura yuko bafise formation nziza nubwo baba exporta championnat bigasigara idakomeye cyane gose mugabo kameme babandi baraheza bagasura akagaruka bagakinira equipe nationale bakayifasha kugira ngo itere imbere peut-être bakanasisita n'amapassion y'abandi bantu bakavyura n'amapassion y'abandi bana n'ibindi rero novuga yuko vy'ukuri ama academy ntiturashikaho jemo natwifuze gushika mugabo ndashima intambwe iri kwirakogwa uno munsi mu ntumbero yo gushigikira ama academy nca mpamagarira yuko n'ama equipe yovyijukira kuko ari ama equipe menshi yo muri elite yo muri VBL atagira deuxième division burya ama equipe ya deuxième division afiswe n'ama equipe afiswe n'abandi bantu batara ama equipe ari muri VBL ama equipe ari muri VBL kenshi uzosanga atari ama equipe yo muri deuxième division afise iyo nayo karacara akantu gahaze mugabo hamwe ngira ngo bubandanya basutena ibikorwa federation kabandanya bisutena ama association kabandanya vyankuraja twoshika ahantu tubibona yuko bitera imbere nkuko turiko turabibona uno munsi nizo equipe zidafise ama equipe y'abakiri bato agaheza akazitangura kugira ngo dushobore gushika ahantu ku rugezo tubona ko basket by'ukuri yateye imbere kuko duhagaze ku mushinga ukomeye ya mukurangiza turavye ibyo twavuze tubishize hamwe turavye ama equipe dufise turavye abakinyi dufise eske urafite icizere ko mu myaka iri imbere sinzi bingahe tuzobona abarundi benshi bako baraserukira Burundi mu migwi itandukanye no mu karere je ndavyizeye cyane gose kuko burya bariko barakanguka buhoro buhoro bariko barakanguka buhoro buhoro burya ibiriko biraba kuri Romis burya ntibibaze ngo abandi batagiye bibasiguko abandi batagiye nabo baravuga bati burya turakeneye kwiga ikintu kuri ibi bintu bibaye natwe ni gute twokora kugira ngo dushobore gushika aho hantu nizera yuko ibiye bizodusigira icigwa kuko ibintu byose bigira intambwe bitegerezwa gukurikira burya utaciye ahantu nkaha turi biragoye yuko woshobora kubona ibintu biri imbere nizera yuko abandi bakinyi iyindi migwi na federation biriko bamwe bose bariko barabikuramo icigwa kugira ngo bavuge bati burya nka kurya twatanguye turekura aba étranger tukavuga ati reka ni umushoboye wese naze mugabo nyuma bagakoramo icigwa bakavuga ati reka tugabanye buhoro buhoro reka tugabanye uno munsi tugeze ahantu aho araba étranger bake bakina kandi ama equipe nayo nyene adase n'aba étranger nayo nyene agaperforma neza nizera yuko ntakekeranya nizera yuko ivyigwa turiko turakuramwo mu biriko birabura umunsi ejo bizoduha abakinyi benshi beza bari hanze y'igihugu bagiye guseruka siniyumvira ngaha muri aka karere gusa turimo ariko kumbure tugashika no kure cane gose kubera ko tutorungika abana mu ma college kubera ko tutorungika abana mu ma college yo muri Etats-Unis kuko bamaze gushika hariya barashobora kugurira imiryango kumbure yo gukina NBA abadakinye na NBA bakaronka akaje ko gusohoka muri Europe hari ama opportunity menshi nibaza yuko Jane mfise icizere yuko tubandanije ko tugatira les leçons qui s'imposent tukakuramo inyigisho zikwiriye tuzoshobora gushika ahantu twifuza gushika turagushimiye kuki murakoze namwe reka nawe ndabashimira abakunzi ba Rock Media abakunzi b'ibiganiro ca Medic naza ko ningacu kigarukirije isango ni ku munsi wa gatanu muri Rock Sports mugire aho muba mubaho